ikibazo ubu mukobwa wese uraje nawe no kubera uyu nta ngorane shaka ibibazo ukeneye uranyibanda kuba ugasohoke hanze Umbabarira niba amakosa yose nagukoreye umbabarira ariko mu mashera akunda Suza mviritse jiwe nta ngorane cyaka nta bibazo ushaka aha ni wanje kandi umugore wanje ubwira sohoke hanze wamuzanye ndakubwira ati sinamukeneye twahariye mutujane hanze solution ngo wotekereza ugatekana neza ukurangira mutekereze mu rugi wanje nukuvuga ndiko ndasara rero oya aha ni kwani ni wawe jendi mashera ndumugabo wawe uzana kubwire no uyu ibuka yuko mwararanye kandi akimana mfitanye imana kandi wibuka yuko umwana w'imbe ejo nejo undi azokwaza ati mama yagiye nurabe ivyo yagukoreye kuko twese ngaha twakoze amakosa kandi Imana yatubabarira bari habica ari habiba ari abaroga kubera Imana ibabarira itaraba ivyo bakoze Suza uyu yarice twamubabarira Suza nyimara amakosa amaze kugukorera n'ukuri please mbabarira amashera kumenga ubu nawe ari azitwara neza zotekereza ari si yarayibonye ndaba ko ntasigaya raba n'ukuri Suza mu Kirundi bavuga ngo ingeso iraraba ntihurera kandi agatoke kamenyere gukomba kama gahese ntuzurabe ibintu vy'imiganira Imana yiwawe mw'ijuru urumva Suza amasahani yaguteye ubuzima nabaye nko kubera uno musura byibagiye ubunyene iminota mikeya ntabyo ndibagira nk'ubu kubaza impamvu uri kuramusabira ikigongo wowe ko ari impamvu iyi impamvu musabira ikigongo no mushenzi nivyo yankore kuko abaye ari mu buzima bubi yaronze ari mu gupfa kandi umwana ibuka bamashera nguri ndakwingize ndagufukamire basi kugira umubabarira gumenga mvugana nawe reka mvugane nawe ni byose n'ikivi mashera nikihe kibazo wahuye naco mu mashera gushika yahomera gutyo ati nahuye naco twaherutse wagiye usa neza umeze neza none raba nyene wabaye nakubonye nawe tuza ko gukoroka Suza nahuye naco
Ziko watevye n'ibiki ayo masaha yose? Je sinatevye rwose. No kuvuga akazi uko nagakoze nagakoze neza. Sawa. Nibaze yuko ibintu byose ari sawa. Amahera watakaye. Mahera nayazanye nk'uko wakamenya. Mahera ngaya. Zero yuko akwiye yose nk'uko uyu yakazi. Nenda kubaze. Jewe ko namubonye muhira akomeye kuko utamwishe. Mbiriza ndakubwire boss. Situation twari turi mwari situation igoye cyane. Situation yaje nakubwiye umwice. None nk'ubunye twohinyuka nawe. Umviriza kibanza je namuboneyemo cyari kibanza kigoye cyane abantu baguma bahita. Kugira ngo rero jewe kugira ngo sinkora amakosa nakenda mu frap directement. Iyo nierere wagize nierere vraiment wagize wari kumwica ariko ko byabaye nta Mbiriza listen to me. Ibintu rero kungene bimeze akazi je nagakoze nk'uko wakana. Igisigaye shira ngaha franga aje. Bo umviriza ndakubwiye. Ngaha ko naraharura ngo ndabicegeranya neza akira utudufaranga uburagenda umwe gacupa. Ibindi nabyo kuri telefone urambaza usange hahandi. Kintu kimwe rero nagira ndakubwire. Je nkunda gukorana n'abantu bari seriye. Ejo nzi ko ndisiriyaze ganya kuba. Ibanga. Ntangorane. Umpaya yasigaye twibagirane. Ntangorane we wata. Sawa. Sinap. Nje umutima ari kiki bagata hamwe n'umuntu muri kwaruga bwanje bavunaguye basha ubu nyine ndembe Baramwise. nanje Ntibamwise. nshefata ibintu byose ndapakira cyashiramisha mbiriza renda kugiye mbiriza aya mahera ya urumva baba tipe bamukubise urumva bamubabaje hanye n'indembe Ntibamwise. mbiriza re oya ntibamwise Nasika bakwisi. yakomeretse cyane oya Ntacu. mbiriza renda kugiye nashamerewe nabi hajye byose byahetse aya mahera Mfite ko nimvya kwaza jewe. Navuga ati ukishika gusa. Cyarabwira yuko hari nzi twaba tuvuga n'undi mutiparo hari yanyu mu kigobe ni nziza kandi imeze neza bikanga n'amasa y'amakaro neza imeze neza. Nashaka mbere cyo tuyigura. Cyo tuyigura. sawa ntango ariko rero aya mahera reka dufate bajaj turakore muri banki cyangwa dufate taxi Apa ako jana yose cyari. Ntuzi yuko namaze gufata n'inzu shaka tugura. sawa nacu tugende turabimenyera hariya ariko aya mahera ntirumva aya mahera reka tuyatware yose kuri konti kugira ngo ahanye harashobora kuza umusuma ntubizi none abizi Wenda kwemera cyane umwana w'umugi nkawe we prima we. Reka dufate Kamaze bajaj ndaraye kwanza. daba nuzo reka ntihagire Ugara. nani kunyene nani kwambara Ugera kunyene cheri. tugende kunyene reka share Nada twende ndashiro yo bako gupapura kwera bakobwa ndazi febrese yanyu mwe. Angora reka agira gushika kuri konti Tugende. Idiri na iye vrema uri umwana mwiza vrema. Abana mu gisagara mwe mwize neza. Yego mu boss. jewe Yego zina baba shaneti. Aho ndakwemera gose. kandi jewe tashiki Nyaruka nani nyaruka. nyaruka bajaje Ore. Abuya neza ntitembe. Sawa ni sawa. Murakomeye. Ni sawa chef.
Don't touch me. Babarira. Iki? Babarira. Ndazizigenda ndibagenda kashata. Nama nababwiye mwebwe abakobwa. Muri bono muri birofa. Muri gugu. Ndakora ku rukundo, ndakora imigambi dukora, ndakora kete dukora. Ucumabwira. Toka kure. Ese wewe wayibutsa kuyatora muri bajaje. None tubajwe. Urabona. Yandu twagwa tugura izo bahe. Babarira. Niache. Ndari bite ukemo. Umviriza, don't touch me. Umviriza ndakubwira. Umviriza ndakubwire. Inzu yawe ugiye. Sivyo? Urashikira. Sivyo? Gende muhungu. Ndumuhungu niyemera. Nzokora. Umviriza. Nzokora ubiyede, umviriza nzokora ubiyede. Nzogira ikindo. Yes. Usiga none ya numebe. Don't touch me. Umugabo wanje yamevye kubera wona cumeba. Umviriza. Ndashifunguzo ziri. Umugabo wanje twavuganye kubera wewe. Umviriza, tubana, umviriza. Ideni yakuraniye guca, sivyo? Yakuraniye guca. Bira munsi. Bira. Biraho. Yekubuhana jeje. Ideni yakuraniye guca. Merde. Urazi imigambi yawe unonye iki? Abakobwa muri bihugu mwebwe, muri birofa. Nitamunye makombe wangunda. Inzu yawe y'ibihumbi bingahe? Nzokura ubiyede inzu yawe. Hamwe kandi ndabona utu. Urabona? Ufunguzo ubiyege basho. Ndagenda ibyo umugabo wanje kubera. Abakobwa bigugu nka bamwebwe. Merde. Mama ngurankunda. Ndakwitire dukore turuka amafaranga. Naretse ujye mu manacye. Ucume mukira. Umva haguruka ariko ntacyo urafa ngaho ubu. Ntacyo urafa ngaho ureza tubandire. No. No. Shut up. Fata inzira kuza. Genda. Sigukene kandi toka kuri imbere yakora guca. Agenda telefone kawe akira. Biraho. Soka genda. Sinabashaka.